hanyuma zirashika kubera Vyari bimwe mu vyiza vyihariye bigize ikiyaga Gwihinda, kimwe mu biyaga 8 bibarizwa mu ntara ya Kirundo. Ico kiyaga citiriwe inyoni gikujwe n'amashamba cimeza atotahaye, akayaga nako kaguma gahurera kava muri ico kiyaga. Uhashitse ni wohora uraraba. Ujejwe ibibanza bibomvye bikingiwe muri Kirundo ngo ibikorwa bitari bike biramaze kurangurwa kugira ico kibanza gume gihurumbirwa na ba mukerarugendo. Ariho aratunganwa ikibanza cyo kwicara kwico twokwita plage, aho abantu bashobora kwicara bakaraba nyene ico kiyaga batuje. Rero indani hariho ico bita akagwa nizinga. Iryo zinga rero ryo rikunzwe cyane n'izo nyoni kubera yuko hirya no hino hari amazi, ni kuvuga haratekanye. Muri iryo zinga rero hariko haratunganywayo umunara ico twokwita mirador, cofasha izo ngenzi kugira ngo zishitse zishobore kuduga hejuru, zishobore kuraba muri iyi micungano yose y'ikiyaga, mbere hafi mbere gushika no mu gisagara ca Kirundo. Ubwo butunzi kama intara ya Kirundo ifise biragaragara ko impinga ikiri ndende kugira bihurumbirwe koko igihugu cyatorera akajisho. Ubwa mbere ho novuga yuko ikibanza gishobora kwakira ingenzi ari kiconyene, ariko nk'ivyo biyaga byose twaye dufise ico twokwita amasite touristique ashobora kwakira. Kako rero nakagihaze kugira ngo ivyo biyaga byose tubivyaze umusaruro bigendegwe. Kuri ivyo biyaga byose nk'ikintu gituma izo ngenzi zidashikayo n'amabarabara meza. Kugira ngo rero zishobore ibyo biyaga bishobore kugenderwa, ikintu cambere nuko hoba amabarabara bihuza abikoro twabono nabo nyene no batera kama, kuko hirya no hino turabona ahandi ku biyaga ko bahurumbira bahashira amahoteli. Twebwe rero ngahi iwacu nitwo shaka kwakira hoteli, nitwo Rwanda rw'inzoga n'ibindi, mugabo twoca dukorana n'abagwiza tunga. Harakwiye rero yuko abo bagwiza tunga baja aha hafi bagashobora gufasha kushirayo y'amahoteli, gufasha kwakira neza ibijanye no gufungura ibinyobwa, hanyuma rero natwe bakaca baduhereza tukaja kubatembereza kugira ngo barate vya vyiza. Buramatari w'intara ya Kirundo ngo Kirundo niho honyene hari ibiyaga vyinshi, hamwe ivyo bibanza vyotezwa imbere byofasha gushika kuri yambona kazoza. Gisata cya mukerarugendo naco nyene turazi yuko cyofasha cyane gose, kuko ngira mu biyaga Imana yahezagije Burundi, kiretse ikiyaga ca Tanganyika ibisigaye byose biri ngaha mu Kirundo. Hari ikijya kiyaga kitiriwe inyoni Ifaransa bitarakozwazo, hari ikiyaga ca Cohoha, ikiyaga ca Gweru, ikiyaga ca Kanzigiri n'utundi duto bita twaga ca Mirindi n'utundi. Ivyo byose mu gihe igisata cy'ingenzi co tunganywa neza byo tuma hinjira amafaranga atari make mbere y'agaciro. Aho nyene mu Kirundo niho habarizwa imisozi ibiri ifise kahise gakomeye, Shinge na Rugero, hatibagiwe n'umwiyereko w'intore wakorwa n'ingabo z'umwami zivuye ku rugamba.